ko ndozi byo. Esana nakwe gukora akazi wewe. None no gukora akazi. Niwumva aracabana bikumvuga. Ari neza wari wicaye. Ku ntebe utazi wewe nungene zaguzwe. Ugezwa n'iki wewe? Ndera boss. Ndera boss. Uraziriyo gahego nukuri ndiko ndaraba ubuzima urabona ko byanse ikintu rero gisigaye nuko umuntu yoduza isengesho nakuri naho gusenga urabona ko bigoye byanse nanjye urabona ko ndemerewe n'ingufu zamperanye ahubwo rero biciri n'ingoga reka jewe mpamagare jeze cyangwa na chance baze urabona hitwo tuzashasha isengesho tutari kumwe n'abana ego kweri imana itwumve ibyo handi ho ibintu byabaye birebire byanze byobura ifumu turabira basi no mwidirisha gusa ego nukuri none umuntu mutakirana n'akajumbu kabana ngo bagese sakamabana ngamana n'amafaranga baheze baza kuntegereza n'ukuri yona niyo kwinjiza cyaka kazi ko ngaka ndabona ngamana byose bikora umuyaya gamana je ndabona ibintu nazobishobora n'ukuri niyo zose ngaha banteze ibyombo navyo bona kuno bashira mu kabase mana jewe gamana ndabira banteze ibyombo no muzosi ndashika nje no ndarushe n'ibibazo byo muri isi birandambiye ingwara Ana jaka kazi nukuri mana nukuraka kankura mu nukuri niyo kuntabara mana jaka kazi nagahaze mana nukuri nagahimbye jewe ndarushe n'ibibazo byo muri isi birandana byose birasanzaye byose birindiriye jewe mana yanje ndabona akazi nuko nzoshobora mana kurabukandurira akazi ni wewe gusa udutabara ni wewe gusa udutabara ni wewe gusa udutabara ni wewe gusa udutabara Dorukana igihe kinini niwe kabisa. Why are you running? Ni sawa imisi myinshi mana we abadafiye barabona kwishura none aguheruka uje mwakanyene kwigana nandariho nyoye reka ukuntu araduhohotera wowe ntiwamura akasaga sinaguheruka nibomba amahoro yarakuze nikagahererezi kanje warakuze kibona sawa hewe uburenda gutera inkuru urazi ko wari umugenzi ndagufitiye gishasha uramwuka wenda ndariho nyoye ego cyane ndamwiye urazi ukuntu yigira umunyabwenge kwishura ego hewe be na Patrick we cyaraciwe cyabwemo induru hewe ndariho nyoye renda gutera inkuru ubu ni wo mumenya oya muherutse turahuye ubunyene avuye he nimba yaravuye kugazura nimba yaravuye hehe bikira Maria turagowe mukama wanje nagira ndakubwira ikintu kimwe uramubonye ndahonyoye je tubana mu micungarara umugore we nawe umubonye si nkuru yo kuvuga
hewe isazi ziradema ubukene bafise yo bugeze mu gwara nibaro abana inzaye mu kubica inzu babamwo nayo wotwenga jana ucibaza n'umwanya urazi ubwenge yarafise ndariho nyoye akaba atakaza afise Imana murabye mwidi ninagenda kubwira ikintu kimwe nakubesha nubona naho bakenya hari ikintu bakenutse yo ngo batwarinda kumusi ejo navyara ejo mwana mvisinda igeze inda hewe nako ikintu bimbuye abana mu nzu mbere bazobahiye ngorane bazokwinza ari mukubi ahubwo yibajya kugurya mudamu asigaye kigikakwe sigikakwe ugiye mu rugo babona isazi ziradema naho wabushonje nta namazi wahana oya reka mwana reka wabantu urabazi nabyo wamenya uracara umwana nagenda kugere Imana irikira mwishura mwadukorera ku ishuri kandi sha urazi ukuntu yishimye wereka Imana je ndayikunda mugaba ahageze Imana niyo bikimu naho basenga gute kandi mbona bakizwa mbona bakizwa imutabare yo imutabare pe yibuke neza yadukorera ikijya n'igihano iramuhanye Imana iramuhanye sinubwo abona Imana ihana impaniye ndarihonyoye n'amanyama yiwe imubabarire imurabye reka Chance nyaruka mwana nyaruka dusenga Imana nyaruka dutakambira Imana yacu turakwiye dukura ahantu ndaje mama icara ngaha mwana icara ngaha mbega jezi wewe yagiye nawe narakunda kuja ku Chaka dusenga Imana turakwiye twa Imana twumva yamika tubona kajumu ko kuya mwana mbona ko ibintu byamaze kuyanga ese nisakaye mwana cyane Ingo. Ibiki papa ko mu Charangao ngo nibiki habaye ibiki sikusenga Imana hari ibintu n'umuntu twafashwa mpiri. ngira dusengeje Nukuri Jesse no senga je numvizara. Umva. Ihangane dusenga Imana Imana. twamiye shase bona nusenga. je ndasenga mama Ririra Imana takambira Imana igira icyo yotubwira mbega Nukuri ibi bintu Imana nayo nibirabe. Jesse tekana dusenga Imana twumve. Reka dusenge haruga Imana yokora igitanga. Imana yaratwinyegeje. Niyatwinyegeje Imana iriho. Imana yaratwinyegeje. None ejo niturafungura nta kintu na kimwe turashira mu kanya. Jesse navyumva je. Turizaje. Reka dusenga Imana. Ariko mugabo. Harya wabona inyishira. Ariko mugabo hari gihe wosanyiza ariko aravuga nibyo igahe usanga yaratwinyegeje nyine. Oya nawe se wabo. Mugabo reka dusenge. Reka dusenge. Nocha turonka ico kijumu ca sati. Imana ntumenyizana. Menyizana. Reka dusenge sha. Reka dusenge. Nanje nova nangweko. Reka yo mpore. Mpore Mpore konzora mu ndarurangije. Oya mpore hinge tubaye tudusengesha. Ukora ibintu byanse mu nda ndiko ndaribwa ruguma kwinyonza ndarurangije paka amacenda ariko oya mpore oya mu mutima yewe nara nanje numva muna ibibazo byabaye umurengera menya kw'Imana ikora kw'isaha yayo kandi ko hajya ibi Imana nimbiriho Imana nimbiriho nikora igitangaza byose ngira reka dusenge tuyihamaga kumbura Mana yo mwana umugore wanjye aribungiye abana barishwe n'inzara uri kurivanyisha nyine kwivanyisha mana ibintu nawe
ibi bintu mana none mana nawe urabibona kwifanyisha ntabwo kuri imana ariko kwifanyisha none gamana ibi bintu muri bigo manifeste imbaraga magari kitaba ubwayibugiti amagara ndakitaba ndakwereka igikiza amaso yawe igeze kubona sana nakirangije cyasiyo unatakanga kukonzo ariko rero mbiriza rero ba naho turiko turasenga gutya aya masengesho burya imana ntibayikarira oya reka imana ntibasenga bayikarira reka nduzi isengesho turabituyinginge reka rindira senge muri mutekaniro ngira nsenge mana mushobora byose nukuri ibi bintu urabibona amina ibi bintu mana urabibona ndagutakambiye mana ndagutakambiye kibirengeye ndakwinginze mana udutabara raba ibi bibazo mana ndakwinginze mana ibi bibazo bidukure erega mana utwishure natwe harageze udukure muri ibi bibazo udukure muri iyi nzara udukure muri ubu bukene nubwo twavuze mwami tukaba twavuze ibitari byo utubabarire mana utubabarire utugirire neza natwe twibuke kuko imana uri imana ushobora byose ndagutakambiye ndagutakambiye mana ndagutakambiye kibirenge kandi nzi neza ko ugiye kutwishyura nk'imana n'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti amina ikakurira kubw'intambara no kubw'ibibazo byabaye umurengera menya ko imana ikora ku isaha yayo kandi ko hajya ugarijwe na ndago ari iseruka erega imana yacu urabizi ikintu kimwe yego nakubesa ndariho nyoye naho nzi ariko ndiko ndagenda hiyi imbere ndashobora kumubariza kumubanyi ko twohabona ndabigufasha mu ntugira ikibazo murindirira hajya rero twari ko turayaga murindira catse ntiducire mu kiyago sawa hanyuma kandi uwo muntu aza kuducira mu jambo abantu ntibacisonera hewe nagenda kugirenda jewe ujya kandi hariho nyoye erega niba yiteye ingorane nk'ukurongora umugore atize yaritse kaminuza na arambane n'ibyo yambara yarasanze ngo yarize no kwandika ngira ntakibyibuka mana mukama wanje cyanda ariho nyoye mugabo cyo nakubwira imana iramumpaniye y'amakonzi yo kwishura azi ko je nicara inyuma yiwe yahindukira ariko niwe wenyene naguze ibintu bya bintu twaza turasangira ku ishure tumwimya akaca dukubira weringira gusa imana iramumpaniye hewe kandi je ndagiye ngire ngende hewe nubwo biruko imana imurabiye mwidirisha imana ishakira kumura uraza amanyama yiwe arimenya yarongora umugore atiza kubera yarongora umugore yize cyangwa afise ubwenge ariko uje mugore we nta bwenge azi kubyara gusa azi kubyara birabashira baraba azi kubyara kumeza kana bakurikiye bagoma meze hewe cyane shaje ndagiye shaka kandi imana ishimwa ko duhuye kuko izi nkuru zose ndakubwiye ndindira nawe kuko inkuru zose ndakubwiye sinari narabuze ubona zitari bazi ko ari we nari niwe nari mfise amuzo ziraza ntakabati mfise kananje nari ngo kumbura inkuru zawe wa muntu aracari ngaho wa muntu aracari turagowe yatwumvise wa mukobwa turahanze mugabo ndakubwira si umuntu ariko ararengana ngaha naramu biramusha naho yamuntu ndarihonye bose ntibamenye ko ntamutunga ahubwo bayi tuzosubira agenda umuraho mwereke sawa tuzosubira sawa bayi kibonze ubwayi bugiti amagana kita
ndakwereka ibyikiza amaso yawe atigeze kubona. Imana yacu ntabwo ari ikigirwamana, eka sinadagoni kandi ndagiye ndabandanije genda ubaze kuri ujya muhana ntibaze ko ari muri no bicungararo sawa yego. Mana we mbega abagore bari hano urusaku bari barimwo sha nahandangiye hano hantu byerekana ko atanaho yarazi agombye kunyikura gusa, ariko gusa bamenye yuko isi idasakaye kandi burya nasanze nta hantu haba Imana itokura umuntu kandi ntaheze itomushira.